Twongeye kubaha ikaze mu mwanya wacu bakunzi bacu dukurikirana muri impande zine z'isi. Ikaze muri ano makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko avuga kuri kano kanya kw'isi. Tubisaba kugira sabone, kugira subscribe, bakoresha ururimi rw'icongereza kugira ngo ntimuze muracikwa n'amakuru n'ibiganiro bica kuri channel yacu, aho tugiye kuza turababwira amakuru atahoje neza kandi yizewe. Ikaze muri ano makuru. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera n'ubundi mu Burusiya, aho igihugu cy'Uburusiya kibandanya gitera gikora ibitero bikomeye cyane gose mu gihugu ca Ukraine. Intambara rero n'ubu zikaba zikomeye mu gace ka Luhansk ndetse na Donetsk Republican, aho kino gice Uburusiya bwa mbere bwari bwamenyesheje ko bukigenzura cyose, ariko rero mu nyuma abasirikare b'abanya Ukraine bongereza inguvu barasubira barafata uduce tumwe tumwe. Rero n'ubu rero igisirikare cy'Uburusiya kikugerageza gusubira kwigarurira tuno duce twose, ndetse n'intambara zikaba ziriko zibera neza mu gace kitwa Severodonetsk. Aha rero hakaba ariho imirwano ikomeye cyane gose, aho ndetse perezida wa Ukraine aho yihita ko ari nko mu muriro, aho avuga ko ariko haraburira abasirikare benshi ngo nibura ku munsi hagupfira abasirikare 200 ndetse 500 bagakomereka. Ibi rero bigatuma perezida wa Ukraine Zelensky asaba ko ibigwanisho ibigwanisho ko Kongereza byihuta, ndetse bakongereza ibigwanisho na cyane ngo bakamuha inkoho zigezweho, ngo kuko Urusiya buriko burakoresha inkoho zigezweho ngo kugira ngo bashobore guhangana abo yise ngo amaraso, ndetse ngo ni abatagira impuhwe, ngo batagira n'impuhwe n'abasivile, aho avuga ko ngo ariko barica abasivile benshi cyane gose muri no ntambara, kuko hari abango basivile base guhunga, aho rero bano basivile baza barapfa ku bwishi, bapfa abahuye n'amabombe ava mu gisirikare cy'Uburusiya. Tubivuganye rero ivyo abanyagihugu ba muri kano gace, abanyagihugu bakihari bavuga ko ngo kuhaba hari nko kuba mu muriro, ngo kuko ivyo amabombe byo baramenyereye buri munsi, ngo ariko buri kanya babiteze ko umwe muri bo apfa canke wumva ko hari uwapfuye kubera amabombe y'Uburusiya atibuka umwanya n'umwanya, aho amazu yose aza yarabomotse ndetse abantu benshi bamaze kwapfira. Bano bantu rero basige bahaba bavuga ko atamuyaga nkuba uhari, atamazi ahari, ndetse ibintu byose ngo na gaze ntibashobora kuronka. Ubu bakaba basigaye bacana hanze ku makara, ku nkwi. Ibi rero bakaba batari basanzwe babimenyereye. Ibi rero ngo ibi ni ibyago byose by'intambara iri kurazana, aho kubaka kino gisagara bizokomera cyane gose kano gace kose amabombe y'Uburusiya akomeye ariko aragasenyura, aho perezida Vladimir Putin w'Uburusiya iboneka ko atamugambi na mutoya afise ku meza yiwe wo gusubiza inyuma zino ntambara, mu gihe avuga ko atoba arashikira objectif cyangwa intumbero yatumye atanguza zino ntambara. Iyi nayo rero akaba kugeza isaha atawuzi aho azogarukiriza, atawuzi niba ngo ashaka gufata igihugu cyose cya Ukraine canke ashaka guhindura n'ubutegetsi, atawuzi uko bimeze. Ariko rero abarabira hirya no hino ino ntambara ya Ukraine ikaba ngo ariyo ntambara abashakashatsi bavuga ko intambara ya Ukraine ari intambara mbi cyane gose isi imaze guhura nayo inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, aho iyi ntambara iriko irateza inzara hirya no hino ku isi, iriko irateza ibyago, yaba ibijanye n'ibitoro, yaba ibijanye n'umuyaga nkuba mu Burayi, ndetse iyi ntambara ikaba ngo ari intambara izokwibukwa inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yahitanye abantu benshi. Iyindi ntambara izokwibukwa cyane gose ngo ni intambara iriko irahuza igihugu cy'Urusiya ndetse n'igihugu cya Ukraine n'ibihugu byose bishigikiye igihugu cya Ukraine. Tukivuga nyene rero iby'ibyago intambara iriko yateza, Uburusiya buza ku munsi w'ejo bwarakatiye gaze n'umuyaga nkuba ibihugu bindi by'Uburayi bibiri, aho n'Ubujerumani ndetse bwashikiriwe, aho n'Ubujerumani bwakatiwe gaze. Sosiyete imwe y'Ubujerumani ikaba yarahagaritswe kongera kuronka gaze, nibura ngo basigaye sosiyete imwe yonyene yo mu Bujerumani ariyo isigaye itwara gaze, nayo ikaba twara nkeya cyane gose, twara nk'ibice 10% ugereranije n'ayandi masosiyete. Ibi rero ano masosiyete yose Uburusiya buyagiriza ko ngo yanse kuriha mu mahera y'amarubo ibitoro baheruka gutwara gukurikira, ndetse n'umuyaga nkuba bakoresheje ngo bakaba barase kuriha mu marubo. Rero bikaba byatumye igihugu cy'Urusiya gihita kibakatira kubaha ibitoro. Ibi rero bikaba bigiye kongereza ibyago muri no bihugu by'Uburayi, kuko ibi bitoro arivyo bari basanzwe nyene bakoresha. Ariko rero tukivuga nyene amakuru yo ngaho, Amerika ikaba perezida Biden ku munsi w'ejo akaba yatanze message, ndetse message bivuga ko yari direct ayirungikira perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, aho yamenyesheje ko ngo perezida Vladimir Putin atokwihenda ngo ahirahire ngo yibaze ko
ngo nubwo intambara iriko irateza ibyago byinshi ko azofata igihugu ca Ukraine mu ntoke ngo agenzure uko ashaka ngo kuko ngo yahisemo intambara ngo yase kumvikana yavuze ati ngaho ko yase kumvikana na Perezida Zelensky ngo babana amahoro ngo rero ngo Amerika izokora ibishoboka byose ngo mpaka ngo Ukraine yigenga ibonetse ngo Ukraine atawigenzura ndetse ngo Ukraine ifise ubushobozi bwo kwirinda ibonetse ngo ntabwo rero ngo Amerika ngo ntabwo Urusiya bwo kwibaza ko ngo buriko buratsinda intambara muri kariya karere ka Ukraine habonamba ngo uko ngo Amerika ngo izokora ibishoboka byose gushika ngo igihugu ca Ukraine ngo cigomboye abashaka kunyaga intara zabo ndetse ngo bashaka kunyaga n'ubutaka bwabo maze ngo Ukraine ngo kibe igihugu ca demokrasi ngo kigenga nk'ibindi bihugu byose. Ibi rero akaba yamenyesheje ku munsi w'ejo aho ariko aramenyesha ko agiye gutanga amarokete ndetse agiye gutanga amarokete arasakure nk'uko twababwiye mu makuru ya mbere ko aya marokete ngo azoyahabwa ariko batemerewe kuyakoresha kurasa muri mu Burusiya. Ikindi naco Perezida Biden yamenyesheje ngo nuko bagiye kwigisha abandi basirikare benshi b'abanya-Ukraine ndetse babigishe n'ibigwanisho bimwe bimwe by'abanyamerika ndetse ngo bazoza barabaha bakaja gukoresha muri intambara ngo iyi ntambara ngo uko byagenda kose ngo Ukraine igomba kuyitsinda. Ni mu gihe ku rundi ruhande nabwo Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yamenyesheje ko iyi ntambara uyiguze cyose bagomba kuyitsinda ndetse intumbero yatumye ngo batanguza intambara objectif y'intambara ngo izohagarara ari uko bayishitseko. Twibutse ko n'inama nshingamateka y'Uburusiya yongeye kumushigikira ikemera ndetse aho amategeko amwe yahinduwe kugira ngo binjize abandi basirikare benshi aho uva ku myaka ufise imyaka 40 ushobora kwinjira mu gisirikare ca Ukraine c'Uburusiya nako mu gihe mu mategeko yahora umaze gushikana imyaka 40 utari umusirikare ukaba utari wemerewe kugira aho buriye n'igisirikare. Ubu rero kuva munsi yo myaka ndetse no kugira ku 40 no kuduga urashobora kwinjira mu gisirikare. Rero ngo biboneka ko igisirikare c'Urusiya naco kimaze kubura abasirikare benshi mu ntambara ziriko zirabera muri Ukraine. Igisirikare c'Urusiya rero kikaba naco kiriko kirarondera kwinjiza abasirikare benshi aho umushikiranganje kwivuna amaso w'Urusiya yamenyesheje ko ndetse mu igisirikare c'Urusiya kigiye gutanguza ayandi makambi mashasha 12. Ibitwara bivuze ko ngo aya makambi 12 nayo azoba aragiye guhangana n'iyaguka ry'imiryango ya NATO mu karere Uburusiya buherereyemo. Tukivuga nyene rero ibi muri Amerika gufasha igihugu ca Ukraine. Muri Amerika rero nubwo Amerika iriko irafasha igihugu ca Ukraine twibutse ko Perezida Biden nawe mu gihugu ciwe bitamworoheye cyane na cyane aho criticism canke abamukritika bamaze kuba benshi cyane gose na cyane aho umugambwe hatavuga rumwe aho bamwamagiriza ko ariko hita ku bibazo vya Ukraine aho yakirengagiza ibibazo vy'abanyamerika bavuga ko na cyane abo mugambwe wa Trump bavuga ko abanyamerika bariko babaho mu buzima bugoye cyane gose ndetse ngo ibiciro biriko biraduga n'iyicwa ry'abanyamerika rya buri munsi ngo Perezida Biden ngo gusa wakishinga kwiyokipa n'ibibazo bya Ukraine. Ngo Ukraine rero ntiyari kwiye kuza ubwa mbere ahubwo Ukraine ngo yari kwiye gufashwa ariko umugabo yitaje ubwa mbere ngo umunyamerika akabanza akaza ubwa mbere ngo mu gihe Amerika ihanzwe n'ibibazo yaba iby'iduga ry'ibiciro n'ibindi ngo rero Amerika ivyo nivyo bibazo ngo yari kwiye kubanza kwitaho. Ibi n'abakritika Perezida Biden babivuga. Tukivuga nyene ivya Amerika ku munsi w'ejo hongeye kuba igitero kikaba cabereye ku ivuriro rya St Paul aho umuntu umwe ngo akaba ari umwirabure bivugwa ko igipolisi kivuga ko afise hagati y'imyaka 25 na 40 akaba yagiye n'inkoho automatic gun akaba yagiye arasa abantu muri no vuriro aho yashoboye kwica abantu bane abandi benshi barakomereka nawe ahita arirasa nk'uko igipolisi kivuga ko uyu mugabo yirashe. Ibi nivyabaye ku munsi w'ejo ku mugoroba aho rero abapolisi bahise baza ari benshi baza gutabara ariko baza gutabara kamaze kuba abantu bane yamaze kubica nawe ahita ariyica uyapfuye n'abandi benshi rero bakomeretse. Wibutse ko muri Amerika muri iminsi amaze iminsi hari ibitero byinshi cyane gose byo muri buno buryo. Turibuka mu ndwi ihera abana 19 ndetse n'abarimu babo babiri nabo bishwe muri buno buryo basanzwe ku ishuri ndetse ukibuka n'ibitero bya Chicago
navyo nyene vyari vyahitanye abantu hafi batanu n'ibindi rero vyagiye biba nibura umwaka mubi cane gose mu gihugu ca Amerika muri bino bitero vy'abantu bitwaza inkoho bakagenda bakarasa hirya no hino rero bakarasa ahantu cane cane hari abantu benshi. Ibi rero vyose abakritika Biden bavuga ko ari intege nke z'ubutegetsi bwiwe ko akwiye kugira ico akoze hagarika buno bwicanyi bw'indengakamere buguma buba muri Amerika, ndetse bakavuga ko akwiye nibura ngo kurokirita abandi bapolisi benshi bashasha kugira ngo bashobore kuba ahantu henshi hashoboka kugira ngo bakinge umutekano. Tubise ko perezida yahahura uyu Trump we yamenyesheje ko kuba Amerika ishobora gutanga ngo imiliyaridi 40 z'amadolari y'abanyamerika ikaha Ukraine ngo amahera yari kuba yo kwinjiza abapolisi ibihumbi n'ibihumbi maze bagacungira umutekano w'abanyamerika maze Ukraine ikaza mu nyuma ngo aho gushira Ukraine imbere. Ibi rero bikaba ari byo bibazo bihanze igihugu ca Amerika muri ino misi bya bino bitero bihanze, ndetse ubutegetsi bwa Biden aho biboneka ko ubutegetsi bwa Biden buriko butera busubira inyuma, ndetse hamwe hoba amatora uyu munsi Biden yatsindwa. Ubushakashatsi bwerekana ko akija ku butegetsi yari afise amajwi 55%, ariko ubu ubushakashatsi bwerekana nyene ko amaze gukoroka kugera nibura ngo ku majwi 38%. umva ko amaze gutakaza amajwi menshi cyane gose. Ariko ibi nibijanye na sondage s'amajwi y'ukuri, ariko niko bavuga ko hamwe amatora y'uno munsi perezida Biden atoyatsinda, ntawuzi rero ico agiye gukora migamiwe, na cyane ko ariko aramenyesha ko ikiriko kirababaza abanyamerika batavuga rumwe, na cyane ko ariko aramenyesha ko yitaye ku bibazo cyane gose by'uburayi, ndetse aho yamenyesheje ibihugu by'uburayi ko agiye kubishigikira mu kuvavanura no gukoresha energy canke ibitoro n'umuyaga nkuba biva mu Burusiya, aho yagiye kubafasha kubaka amayizine ngo yandi yabo y'ibitoro, ndetse no kubaka umuyaga nkuba utavuye ku Burusiya. Cyane nk'igihugu c'Ubwongereza kikaba cyamenyesheje ko kigiye kugwiza ama nuclear power plant mu gihugu cyabo, ndetse ngo bubake n'ibindi bigega bishasha by'ibitoro kugira ngo bavanure n'ibitoro biva mu Burusiya. Igihugu c'Ubwongereza ntabwo cari gisanzwe gifata ibitoro byinshi cyane gose biva mu Burusiya. Ikirere cyo kikaba gishobora kubiheba burundu byoroshe cyane gose kurusha ibindi bihugu byo mu Burayi uganije nk'Ubujerumani n'Ubufaransa n'ibindi bari basanzwe bafata ibitoro byinshi cyane gose mu gihugu c'Uburusiya. Ibi rero Amerika ikaba ngo yiyemeje ko igiye kubashigikira uko bazobishaka kose. Mu Bwongereza nyene umushikiranganje wa mbere Johnson Wilson akaba ahanzwe nawe nyene n'ibyago byinshi cyane gose, aho aba mukitika bamusaba gutanga imihoho, ndetse bikaboneka ko no mugambwe wiwe haba mukitika amaze kuba benshi, ndetse no mashinga amateka aho benshi batangiye kumusaba ko yotanga imihoho, ndetse ngo bikaba bishoboka ko bashobora gutora amatora yo kumukura ku cyizere. Aha rero amakosa yagirizwa n'amakosa ngo yo kudatunganya neza ibijanye na leta, na cyane kuza ararenga amategeko amwe. Amategeko ya mbere yagirizwa ko yarenze n'amategeko y'igihe hari covid yari ikaze cyane, aho yagize umunsi mukuru akagenda agasohoka n'abagenzi be bakinywera bakaryoherwa. Ibi rero akaba yabigize mu gihe igihugu c'Ubwongereza cari muri lockdown, abandi bose bari mu mazu, ariko wewe agenda mu minsi mikuru. Iyi niyo ndanamuvano n'ibindi rero n'andi makosa menshi cyane gose yagirizwa yo kudatunganya ibintu neza muri leta. Ibi rero bikaba biboneka ko aho bigeze mbwiri kure, ndetse hariho n'ibyo biturire byadutse, ndetse biboneka ko ibi byose rero bimugeramiye. Ubu minisitiri wa mbere w'Ubwongereza ashobora kubugozwa igihe icyo ari cyo cyose, ndetse amakomite menshi cyane gose yo gukora amatohoza ku byaha yagirizwa akaba amaze gushingwa, ndetse amwe akaba amaze gutanga ivyegeranyo, ndetse bimwe byinshi by'ibimurega ko amaze kurenga amabwirizwa agenga igihugu c'Ubwongereza. Rero bikaba ari byo boneka ko bimukomereye umwanya n'umwanya, rero ashobora kumva ko yatanze imihoho. Tuvuze ko igihugu c'Ubwongereza abaminisitiri wa mbere gutanga imihoho butwara ubwa mbere n'ubwa kabiri benshi cyane gose ntibamara manda zabo, abamaze gutanga imihoho ni benshi, ndetse n'imbere yuko Johnson aza ku butegetsi nuko minisitiri wa mbere yahahora yari yatanze imihoho kubera ivyari byamunaniye kumvikana n'abandi bagize umuryango w'Uburayi mu bya Brexit. Ibi rero ubu na Bolson akaba yari yarabishigikiye, akaba yaraje we warabishobora aravamo arikura mu muryango w'Uburayi
ubu rero abamwagiriza bavuga ko ngo nubwo yavuye mu muryango w'ubumwe bw'uburayi atampinduka iboneka nk'iyo bari biteze abongereza, rero bakamwagiriza ko ibyo ariko arakora n'ibyo bari bamwiteze ko binyuranye cyane rwose, ndetse aho bivugwa ko n'abashikiranganji biwe babiri bamaze gutanga imihoho bakava muri leta. Ibi byose rero bikaba bimushyira ku gitutu cyo kuba yotakaza ubutegetsi umwanya uwo ari wo wose, abavuga bamukritika ko ngo yarataye indangagaciro z'umugambwe wabo, ngo ivyo umugambwe wabo wari washize imbere ko ugomba gukora muri kino gihe ngo sivyo uyu Bolsonaro ariko arakora, cyane ko nawe nyene muri kino gihe yitaye cyane rwose ku by'intambara iriko irahuza igihugu cy'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine, ndetse aho ku munsi w'ejo yabonetse yagendeye ikigo gikora inkoho, aho ndetse bariko bamwereka izo nkoko zikora amamisire ndetse n'ibindi bigwanisho bikomeye cyane rwose, ndetse ibigwanisho bikaba bivuga ko ari ibigwanisho unyene Bolsonaro yemeye ko kurungika mu gihugu ca Ukraine. Tubibutse ko ubu igihugu c'Ubwongereza naco kimaze kurungika ibigwanisho byinshi cyane rwose mu gihugu ca Ukraine, ndetse n'abasirikare b'Abongereza ngo bariyo mu gihugu ca Ukraine kurwana. Iyo muri Afrika nayo reka tubabwira amakuru. Muri Kenya ku munsi w'ejo barahimbaje umunsi mukuru witwa Madaraka Day. Umunsi mukuru rero wahimbajwe urongowe ibirori bihagarariwe na perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta, ndetse akaba yarafise n'umushitsi muhire, akaba nawe yari perezida wa Sierra Leone, ndetse n'umudamu wiwe. Abandi bategetsi bitavye n'abandi nk'abambasaderi yaba aba East Africa ndetse n'abandi bo mu karere bitavye bino birori vya Madaraka Day. Ariko icabonetse muri bino birori rero, Kenya ikaba yarerekanye ubushobozi bwa gisirikare ifise, aho yerekanye ibikoho byinshi by'intambara ndetse n'indege nyinshi za gisirikare n'abasirikare ubushobozi bafise, bakaba barerekanye ku munsi baravyerekanye ku munsi w'ejo. Carangije bino birori ndetse n'icatangaje abantu benshi gusa muri bino birori nuko perezida Uhuru Kenyatta ariwe yatanguje ibirori ndetse akabisoza, akaba n'umuntu n'umwe mu bategetsi ba Kenya bandi yigeze aha ijambo. Byatangaje ubundi perezida wa Kenya yahora kugira avuga ijambo yemvitwa n'icegera c'umukuru w'igihugu, nawe akaba ari Samuel William Ruto, ndetse yarasanzwe ari ngaho. Ku munsi w'ejo rero William Ruto nta n'ubwo yahawe ijambo ngo avuge, ubundi umukuru wa opposition yahora ahabwa ijambo akavuga kuri iyi Madaraka Day, ndetse n'icegera c'umukuru w'igihugu akavuga, ndetse n'abandi bakeya bakavuga, n'abatumire bakavuga. Ku munsi w'ejo rero havuze perezida wa Sierra Leone wenyene mutumire atanga indamukanyo ku banyakenya, ndetse inyuma yaho perezida Uhuru Kenyatta acarafata ijambo aravuga gushika ibirori biheze. Ibi rero byatangaje abantu benshi, ndetse muri Kenya abatavuga rumwe na perezida bakaba bariko baravuga ko yasuzuguye abanyakenya muri rusange, aho yaseguha ijambo umukuru icegera ciwe ndetse akakima n'ijambo umukuru wa opposition. Rero bakaba bavuze ko ari agasuzuguro gakomeye, ariko perezida abashigikiye nabo perezida Uhuru Kenyatta bavuga ko atakibazo babibonamo, kuko perezida ariwe master of the ceremony canke ariwe mukuru w'ibirori, ashobora kudesida uko ibirori bigenda. Ibyo nivyo vyabaye ku munsi w'ejo, nta wundi muntu yavuze ijambo atari uwo mukuru w'igihugu wa Sierra Leone ndetse na perezida Uhuru Kenyatta, maze ibirori biza kurangira uko bahita barataha, maze aho bivuga ko perezida icegera ciwe William Ruto yoba yase guhabwa ijambo kubera basanzwe badahuza na gato y'ubu imigenderanire yabo itifashe neza, na cyane cyane ko iyo avuze akunda gushiramo iyo avuze bari kumwe akunda gushiramo amajambo yo kumwibutsa ko agiye gutaha akazi kiwe kagiye guhera, ariko wewe akiri ku kazi ashobora kuba afite amashansi yo kuba perezida iki gihe. Wewe bikaba ari byo byarabaje ngira ngo perezida Uhuru Kenyatta agahitamo kuri uyu munsi w'ejo Madaraka Day gudaha ijambo n'umuntu umwe, kuko iyo ijambo abandi byari kuvuga ko William Ruto yari guhabwa ijambo, ariko William Ruto yatashe nubwo yari yateguye ijambo ryo kuvuga kuri uyu munsi mukuru, yatashe atavuze. Ndetse ikindi cyanatangaje n'abantu na buramatari w'intara ya Nairobi Anne Kananu asanzwe atwara inama iyi ntara ya Nairobi yari yahashitse nawe nyene, bikaba byari bititezwe ko ahubwo ari yari kugurura ijambo agatanga karibu ku bashitsi mu gisagara arongoye, ariko uyu nawe Anne Kananu akaba atahawe ijambo, nawe nyene yabaye mu barorezi nk'abandi bose. Uvuga ko perezida Uhuru Kenyatta niwe yabaye nka MC, ndetse aba ari no warangiza ibirori. Urumva nkuko abongereza bakunda kuvuga yabaye one man show. Ishorero yose ku munsi w'ejo y'ibirori Madaraka Day, perezida Uhuru Kenyatta akaba ari we yayoboye, maze ibirori bibona kurangira uko
abari batumiwe biteka bataha basubira muri State House aho bagiye kurangiriza ibirori abatavuga abashigikiye William Ruto nabo bahita bagenda kugira imyamamazo. Twibutse ko muri Kenya imyamamazo yatanguye bahise bagenda mu ntara nyene aho Perezida Uhuru Kenyatta asanzwe avuka Kiambu abariho baza gutera ishavu baza kugira campaign ndetse batangura aho batanguye gutuka Uhuru Kenyatta bamubwira ko yabasuzuguye akaba ndetse ngo yasuzuguye n'abanyakenya muri rusange bavuga ko ivyo yakoze bitari bibereye ngo nubwo yoba afitaniye urwanko none n'ishegera ciwe ngo ntiyari kwivanga n'ivy'umunsi mukuru w'igihugu ngo ivy'igihugu n'ivyo basanzwe bapfa ngo yatandukanye ivy'igihugu rero ngo biba bifise uko bigendwa ngo uko vyari kuba kose ngo yari gukurikiza protokole. Twibutse ko no mu bategetsi no mu kuvuga abategetsi bari bitavye ivyo birori Perezida Uhuru Kenyatta ntigeze acishamwo izina ry'icegera ciwe William Ruto, ariko igitangaje yaravuze izina ry'umukuru w'inama wa sentare nkuru y'igihugu Madacom yaramuvuze ko ahari ndetse aravangwa n'abandi bategetsi bose b'icubahiro bari ngaha, ariko ntigeze atangaza izina ry'icegera ciwe William Ruto. Ariko uwo Perezida wewe wa Sierra Leone avuga abategetsi bahari niwe wenyene yashoboye kuvuga izina rya William Ruto icegera c'umukuru w'igihugu, aho yavuze yabanje kuvuga izina rya Perezida Uhuru Kenyatta ndetse avuga n'icegera ciwe William Ruto ndetse avuga n'umukuru wa opposition Raila Odinga. Rero abakritika Uhuru Kenyatta bariko baravuga ko ngo ntivyumvikana kuba umushitsi avuye mu bindi bihugu ashobora kuza akamenya ko igihugu ca Kenya gifise icegera c'umukuru w'igihugu ariko Perezida ubwiwe atavuze ko hari icegera c'umukuru w'igihugu. Mwakoze rero abadukurikiranye mwihangane kuri iyo nkuru twongeye ko twumvise ko bikenewe ko tuyishirako, ariko rero Imana ishikare kubana namwe kwishikare kugira sabone subscribe mukomeze kugira ibihe byiza mugire aho muba mubahwe umunsi mwiza kuri mwese.